Ndabaramukije mwese nkaba nitwa Nathalie Nyamoya nashaka kubakira kandi kuri uno munsi aho tuza kuganira hamwe na Olivier Hakizimana kuvyerekeye imigenderanire nashaka kwibutsa dayo abantu benshi yuko si imigenderanire gusa yo mu rugo ariko ni imigenderanire muri rusange yaba muvukana abo mukorana abo mubana n'abagenzi n'inshuti hari gihe iyo umaze kumenya ingene umuntu ameze bituma nawe wenyine uruhuka umenye ingene wifata ingene wiyakira kandi ingene umufata ingene umwakira nashaka gushimira abantu bose bamaze imisi badushingira intaha batubwire bati ubu twarabimenye twarimenye tumenye ingene wundi ameze ingene abandi bameze bituma twiga kuruhuka biduha amahoro biduha gutahurana cane no kwiyakira no kwakira uwundi ugasanga hari intambara tutasubiye kujamwa hari n'uwanshinga intaha ati yo hari umuntu yara antwara umushefu ati unagiye kumumva naramutawe kuko n'umuntu ari colérique afise tempérament colérique abo narabonye yuko ivyo akora c'est pas contre moi ntabikora kugera ambabaze ni kwari bigatuma unamenye n'ingene umufata rero Imana bahezegere cane kuri izo ntaye muturungikira izituma dutahura kurusha encore plus natwe ibintu tuko turiga tuko turagira des recherches tubaganiriza rero ndi kumwe na Olivier Hakizimana rero kuri uno munsi tugira tubandanye hari tweje tugira duheze ivyerekeye ama combinaison mugabo ndibuka ko umuntu yatwandikiye aradukebura gato yatubwiye ati none nta bantu bahora bagira ubukwe bakagira mariage hagati yabo bafise ya matempera mwamwe nyene cyangwa ni ça c'est vrai twavyimviriye gato mugabo n'ivyo nce rero turubanje nsanga hari abantu bashaka kugira mariage muri sanga undi no musanga undi bakabi muri mélancolique undi mélancolique bari colérique n'aba colérique mu phlegmatique none mu dufasha gato mugabo bitubwira kandi rero n'umunsi ukashaka tubitangure aussi tugire izo combinaison ko zirahari n'ahari zike muri rusange vy'ukuri buryo umuntu agira muri rusange abantu ababana usanga mu introverti nk'umu phlegmatique no mu mélancolique bubakana no mu extraverti umuntu yerekana ibishobisho cyane kurusha donc ubwo bita umusanga canke umukolérique ariko birashika birabaho yuko ushobora kubona umuntu musangiye le même tempérament mubanye rero turaza kugerageza kuraba bijanye n'ama force intege nke canke imbaraga zikomeye abafise bashira hamwe ingorane bogira n'ibintu byiza bogira ariko ingene bahereze Olivier Hakizimana nawe nyene agira ico ababwira mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza ni Olivier Hakizimana muri kumwe hama tubanje gushimira abantu bose bariko baraturungikira intahe hari abadutelefona batandukanye hari abadutera intege n'ukuri Imana ibahezagire hariyo abantu batubwiye badushingiye intahe nagomba gucisha ko gatoyi imbere yuko tuvuga kuri teme cyangwa kuri sujet ya partage y'uyu mugoroba hari uwatwandikiye aravuga ati amahoro jewe ni marié n'umukolérique atabakolérique rero n'abantu karaktere yabo isa n'iyiteye ubwoba basa n'abakara kandi umenga batwaza umukazo mu ntango nk'icubaka ntivyanyoroheye na gato ariko buke nagiye ndamumenyera nsanga arimwo ubutunzi budasanzwe donc abakolérique n'abantu beza gose je nk'umugabo wanje niwe aseruka iyo hagize ikigorana arambereye inyishu kuko arihuta gukemura ibibazo kandi ikindi naco nuko ari abantu bari pratique muri je ndatekana kuko mbanzi yuko atakiza kugorana iyo abari ngaho Imana ishimwe cyane igihe twavuga ku bantu b'abakolérique hari igihe wamenga turabavuze ko ibidatomoye byinshi ariko nagomba kubabwira n'abantu badasanzwe gose n'abantu bigoye gutahura ariko n'abantu barimo ubutunzi mu buryo budasanzwe kandi umuntu wese burya iciza nuko usanga ari mu butunzi uko agira amadefo niko agira n'amakarite hariyo ubundi nawe intahe yiwe ni nto cyane ariko yankoze ko cyane aravuga ati kuva ntangiye kumviriza izi nyigisho numva ndi umuntu mushasha haheze imyaka 6 nubatse ariko muri iyo myaka 6 naragerageze guhindura uwo tubakanye ariko birananira izi nyigisho rero zaramfashije cyane kuko ubu kuva ntangiye kuzumviriza ubunye nta stress abantu bakintera
kandi bisigaye binyorohera kwihanganira uwo tubakanye mbere n'abandi bantu bose. cya kindi Imana idusaba cyo kwihanganira abantu sigaye numva coroshe kuko ubu uko ndabatahura nsanga byoroshe kubihanganira. Imana ihabwa icubahiro. Imana ishimwe cyane rero n'abandi bafise intahe ntimutinye kuturungikira d'une part ziraduhezagira d'autre part hariyo abatari bake muri mwebwe batubwiye bati ni ukuri bamudusomera izo ntahe cyangwa mutubwire ibyo abantu baba bababwiye kuko biradufasha cyane. Hari n'igihe tuce twibonamo mbega we ntiwobigira nawe abandi. Imana ibahezagire cyane. Natali rero ku bw'uyu mugoroba tugomba kuvugana kuri temperament. Uyu munsi tugomba kuvugana rero ku bamelankolike babiri bahuye. Natali namubwiye iki kiroroshe kuko ni icyawe. Ibwire wewe uhuye n'ubundi ameze nkawe. Urumva ni nk'umuntu yiravye mu kiyo. Nicyo gituma nk'uko Natali yabivuze agitangura biragoye yuko temperament idomina ihura n'iyo temperament nyene idomina mu bundi kuko abantu muri nature yacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi dukwegwa n'ico tutagira. Usanga umuntu atwatira n'umuntu usanga afise ibyo twebwe duhakije cyangwa tubuze tudafise. Rero c'est rare novuga aya audio tugomba kugira nk'abiri atatu sinzi uko azobangana tuzoba turiko turavuga cyane ku ma exception. Rero aba bantu b'abakorerike iyo bahuye abamelankolike aba bantu b'abamelankolike iyo bahuye nuko ikintu novuga ciza ubasangamwo n'abantu novuga biyumvira cyane. Urumva n'abantu biyumvira cyane ni ukuvuga amadesiziyo usanga bafata baba bayiyumviriye. Si abantu bashuha ku kintu, si abantu bihutira mu bintu. Ugiye kuraba kenshi turakunda gukompara n'ayandi matemperament. Abantu babasange ni abantu bashobora gusanga bafashe amadesiziyo kenshi bakunda kuregreta, ariko abanye b'abamelankolike barafata umwanya kuko baba biyumviriye bakanaliza situation bakayiyumvira bagasubira bakayiyumvira. Rero iyo bahuye ari babiri b'abamelankolike baricara bagacurisha ubwenge basha bakiyumvira bakanaliza kandi n'abantu baryoherwa kuko iyo bariko baraganira hagati yabo n'abantu bari dans le monde des pensées bakinjirayo bakavugana. Usanga rero bariko bavuga ibintu by'ubwenge rwose n'ukuri n'abantu usanga bibaryoheye iyo bariko barayaga hagati yabo. Sinzi ikindi Natali kongera kaho ikintu nashaka kuvuga cyane usi watanguriye ko naje nakivuze kenshi uwo muntu yamayifuza kurongira mariage cyangwa kubakana n'umuntu ameze nkawe. Nibuka ko jewe barabambaza ngo none ton idée l'idée umuntu wawe mu kubakana ninde. Afite navuga umuntu ameze nkanje, umuntu atuje atavuga amajambo menshi. Niko navuga ngo atavuga amajambo menshi kubera kujewe kuganira cyane navyumva kumengo n'ugusakuza. Umuntu atavuga ari pose atekereje atari éparpillé. Afite narivuga au fond Imana ihamagara ikuzanira umuntu ukeneye apana icuri wowe nyene. Rero nshangira mariage na Olivier musanga contrairement yanje. Rero ikintu nabonye nuko iyo mpuye n'umuntu ameze nkanje yaba mu bugenzi yaba mu kazi ndaryoherwa kubera twe tuganira cyane mu byo mu vyumviro. Turaryoherwa cyane nkuko heje kubivuga. Hama en général n'abantu bataja cyane dans les histoires z'abandi ni surtout dans le monde des idées. Iyo bamaze gutora nka une passion intellectuellement n'abantu bikompletana barakunda cyane ikintu kiri réfléchi kiri pensé ikintu gipanze. Dore nko rero urumva bo ubuzima bubona nk'umuntu babapanze. Ibintu bidapanze birabajena cyane, ibintu bitagiye ku murongo, ibintu bitari organize birabenerva urumva n'abantu rero ucusanga bari cyane muri bulle yabo ari babiri abaca baja muri bulle yabo ni nk'abagenzi baho barabamelankolike biro tuvumenga abane ntibabumva menga bari mu dukuru twabanje bagende n'abasazi kuko bari mu vyimviro cyane n'abantu bamari intellectuellement bashaka kuja kure bashaka gupusa très loin kubera iki n'aba perfectionniste. Donc akazuzobaha cyangwa ikintu bazokwituma bazofata umwanya mwinshi cyane bacorganiza bagipangura beshanja s'abantu bazotwagonye bahururu et surtout n'abantu bari independant. Donc icuzo bavuga ko hanze ari byo bonyene bishiriyemo hagati nta kibazo kabisa muzohaguruke nta ngorane kubera iki kuko ikiri important nico bishize mu mutwe nico bapanze. Rero bagifumbitse ari babiri abandi bobo kabisa naco bazokora ku buryo
umenga n'abantu batiyemplika mu buzima bw'abandi kuko icya mbere nicyo bo bibwiye. Imana ishimwe cyane biranyorohera nanjye kuvuga ku bakorerike ku ba mélancolique kuko turicaranye hano urumva bica byoroha iyo abo bantu rero bahuye ari babiri n'abantu bubahiriza amategeko. Twarababwiye Natali iyo tugiye mu madonko aho dusumira ya mafureshe bashyiraho murazi kubera ibintu bya kovide bataba bagomba yuko abantu bahura n'umuntu abyubahiriza cyane urumva n'umuntu yubahiriza amasaha urumva n'umuntu aba en general bubahiriza icyo bavuze icyo bemeye urumva n'abantu novuga baguma bari fidele baguma mu maregre uko yarari umusanga arashobora kudebordande woro we wiyabonye yuko atamuntu vyokomere gicaca ivyo gira nabi cyangwa yabonye yuko kumbure kurengana amategeko bishobora guhimbara umuntu arashobora kubikora ariko aba mélancolique n'ukuri n'abantu bari ebana mu murongo bakurikiza ibintu uko biri uko byanditse urumva uko byanditse rero rimwe na rimwe ugiye kuraba nka bimwe dukunda kuvuga ngo article 15 iyo kenshi ntibayikora ko cyane kuko article 15 iza kugukura mu manorme n'amategeko asanzwe ari etabli ivyo rero bici bigora uca usanga bibagoye gose donc nico gituma uca usanga hagati yabo n'abantu ivyo baba bemezanye babikurikiza uko biri amategeko uko ari. Ikindi naco ibikorwa bakora usanga ari ibikorwa nuvuga usangamo birimwo perfection usanga bitomoye usanga bikoze neza biri mu rutonde neza urumva ibikorwa nko mu gihe baba bafise projet bariko barashira mu ngiro usanga ari projet yanditse neza projet iri très bien organisée kumbure ntibazokwihuta nk'abakorerike cyangwa abasange ariko n'umuntu azoba yabipanze bigendera ku murongo atadebordema kimwe ku kindi natareka ndaguye ubandanye wivuga rumva effectivement ko hari ibyo duhora dupanga deja na Olivier iyo maze kubijamo ncanjamwe wa fond usanga ndabibamwe mu mutwe psychologiquement donc n'abantu c'est vrai ari babiri iyo bashize hamwe iyo l'objectif ari imwe kuko ikikomeye ngaha nuko babona kumwe aha tuko tuvuga le bon côté iyo babonye bimwe iyo bavyumviriye neza iyo objectif yico bishizemo ari imwe n'abantu baje indani baje bwina banticipe ingorane cyane gose kuko n'abapessimiste mu buzima bwabo donc barakuraho ingorane baritegura n'abanyamategeko kandi benshi d'ailleurs aba mélancolique n'abantu batukwega n'ubuzi bwo mu mategeko kuko bashaka gushitsa amategeko bayapange bayorganize ibintu bitumvikana ibintu bitanditse bitari organize ntibavyumva acaja muri zone d'inconfort donc bo rero structure irabafasha ari babiri je nibaza ariko n'abantu nivyo igihe bishizemo ikintu ciza ni mavuga nti igihe mwe muherera abakozeko bakagira intumbero yo n'abantu bashika kure cyane kuko barafise impano naturelle yo kwiyumvira yo gupanga yo koorganiza yo kwanticipa ingorane aho ni sawa ariko rero tugiye nko mu ngorane mbi mufa muri côté négatif naho birafise ingaruka sinzi cyo rivyo kongereza ko gato ikindi naco imbere yuko kumbure tuvuga iyo côté négatif cyangwa ishobora kubebera côté négatif kuko muri buka yuko même côté positif ishobora kuva ngo mbi selon ma situation baba ariko baracamwo ariko ikintu nagomba kuvuga nuko n'abantu usanga batimera mu histoire y'abandi n'abantu usanga bakunda ibintu vy'ivyiyumviro hagati yabo rero iyo bariko barayaga usanga bari mu vyiyumviro kurusha kujuja abantu canke kuvuga abantu niyo bariko bariyentereza ntibagomba kwiyentereza ivy'abantu babamwo nkaho umenga bafise ugusaku bagomba kumenya biga abantu babayeho gute bameze gute oya bobo c'est le monde des idées urumva bimwe novuga ikintu kimuryohera nukuba plus mbega nakayiyumvira gute
kurusha nakabayeho gute cyangwa akora ibiki urumva iyo si yo domene yiwe nicyo gituma rero uca usanga n'abantu muri urwo rugo rwabo mu gihe boba bahuye n'abantu batagira ingorane n'abantu kuko kenshi murazi yuko ingorane zivuka kuko abantu bagiye kurondera ibitabaraba cyangwa mu migenderanire ntibagomba kujya mu tudetaye ngo bamenye umuntu utuntu barimo uko baraye bariye naka ntakundana naka ni ukubera iki si yo monde barimo ni monde de pense mbwira ibintu by'imigambi urimo mbwira ibintu wizera uko ubibona uko ubyumva n'ibyo hagati yabo rero uca usanga bemeta sur la même longueur d'onde kubera iki kuko si umwe ariko aratwara uwundi mu bintu horasiyoneri by'abantu n'utuntu oya bobo ibintu babyumva kumwe ibintu babitahura kumwe urumva sinzi icyo nataliyo bivuga ko novuga aussi yuko ni nahamwe nti c'est un couple iri à contre-courant murumva yuko n'abantu bari indépendant en fait ce sont n'abantu umwe wese ari indépendant donc iyo bashitse hamwe bakubaka rumwe n'abantu batazongenera ku mifuruzo y'abandi ntibazoja à la mode kuri influence y'abandi bazogenda plutôt à contre-courant ahubwo bazonabigira na exprès kubera iki ntibakunda kugendana n'abandi n'abantu bari très indépendant kandi en même temps bashobora kubera bafata umwanya wo kwiyumvira bashobora guca mu bintu bigoye babaje biri difficile facilement parce que bari capable de guca mu ngora ils ont des grandes capacités d'affronter les difficultés kuko bari umwe wese deja umwe wese ni kwa bameze ari babiri hoho barashobora guca mu bintu bigoye nico gituma bashobora kwafrontwa mu bavuga nabi mugira gute mutegwa babatera nta ngorane igituma rero tugize ni izi entre guillemets combinaison ya nuko hari umuntu yire turuva kavuga ati jewe ndi à 70% colérique 40% mélancolique uko muravuga ati jewe kabemna uko biri kose naho mwamvuze sindayitora neza ko ndibona henshi rero hari gihe amasaison mushoro kwiro tuvuga sanga no muri no period umenga ni muri saison y'aba mélancolique nkiyo rivyo muranda mucokoza ati bara wo muri no mihe hari gihe wiro tuvumenga uri muri mélancolique naje ngire tuvande muri sanga nivyo hari ibihe hari amasaison atuma rimwe na rimwe umenga turi mélancolique donc ntimutangare na gatoya ne bintu biri normal mugabo aya ma couple mélancolique n'abantu vraiment bari très intellectuel n'abantu bari dans le monde des idées iyo bagiye mu ishuri hoho bagapusa kure n'abantu bari perfectionniste no mu ishuri no ku kazi bari exigeant envers eux-mêmes et envers les autres rero icyo nagorana ho ni kuronka abavyeyi baba mélancolique nibaza ko biremera nibaza ko ari ikintu kiremereye kubera n'abantu bazobanza bakabwira abana baba banzushitse nga n'umuntu azobona ingorane imbere yuko abona ko vyose wabitoye n'umuntu azobanza avuga ati wime kuri 95% 5% baysigiyende urumva pas parce que de façon colérique bakutagiza ko bazokora ingorane ariko kubera kuko iwabo bari perfectionniste bari kure donc n'abantu bazoba extrêmement bon en général mu bikorwa bakora vyabo donc no muri entreprise bakuzokora n'ivyo bazokwiyumvira kandi n'abantu kenshi binyanka mugayo usanga ari umugabo n'umushinga ntahe cyangwa donc quand même bari kure bari pas pousser très loin imigenderanire yabo ihagaze mu bintu biri hejuru biri perfectionné c'est pour ça que ibintu by'urusaku si ibintu byabo yego bashobora kubigwamo bien sûr umuntu areka kugira ingorane mugabo abantu bari mu bintu vy'imigenderanire bari surtout mbega bobo kandi les amitiés canke les relations bashobora no gucréer ce sont des coups de foudre intellectuels wow bw'imti parazi bwengena ama emotion ni agrave bazoshobora baja muri politique cyane donc bazoja ahantu wumva bari béchange kandi bazosohoka bazokwigaragaza cyane lorsque les idées sont là bisigura ko umenga ushobora kwireta uvumenga aragusuzuguye mu gihe mutemeta dans le monde des idées kumwe ikindi naco kumbure nohereza ko nuko Nathalie yavuze yuko n'abantu bari fidèle en fait ntibaba fidèle par rapport y'umuntu bari fidèle par rapport ya conviction yabo kuko ni ikintu biyumviriye decision yose bafashe barayiyumviriye si ikintu bagiyemwo mu bishobisho ni ikintu biyumviriye nico gituma uzobasanga kenshi murazi yuko hari abantu usanga bari mu ma organisation bakayavamo ni gake uzosanga ba mélancolique bava mu ma organisation bari basanzwe barimo kiretse barajyaguye kiretse haje ikindi kintu
gitandukanye na conviction yatumye bayinjiramo. Urumva ari nko mu ishengero nka bimwe abantu batsitaye bagiye niga ko uzosanga mélancolique ngo yavuye muri eglise ngo yatsitaye ibisanzwe n'umuntu wa conviction. Urumva azosiga amano cyangwa azovamwo abandi bose bamaze kugenda cyangwa bamwirukanye. Donc kubera iki? Kuko wewe kugira yiyangaje mu kintu ni conviction, kandi n'abantu badakunda changement. Urumva n'abantu badakunda changement, nicyo gituma kumbure nitwavuga amakote negative nayo hari igihe rimwe na rimwe usanga bibagora kwevoluwa. Hari igihe rimwe na rimwe niyo Imana iriko irabayobora usanga ari intambara. Imana rero ibahezagire n'ukuri. Ntitwari tuzi ko hari ibintu byinshi umuntu yovuga kuri temperama imwe mugabo abantu basangiye temperama boba bubakanye cyangwa abantu boba bakorana basangiye temperama, ariko nagomba kubabwira ni ibintu biba ariko dusanze ari byinshi umuntu yovuga. Rero Imana ibahezagire, mugire ijoro ryiza, abandi nabo mugire umunsi mwiza, n'ukuri Yesu abandanya bakora ko kandi abandanya bahezagira kuko mwarahezagiwe n'ubundi. Amen.